oya barahirire nibashake barahirire ngaho hama baza gusinyira imbere ya conseil. Jewe Olivier Nkurunziza umukuru w'umugambwe w'abadasigana iprona ndarahiye imbere y'ikoraniro kaminuza ry'umugambwe w'abadasigana iprona ko nzokwama ngendera akarangamutima k'umugambwe amategeko ngenderwako y'umugambwe n'ay'igihugu hamwe no kugamburukira inzego z'umugambwe. Niyemeje kandi kwamana ntaryo nsangira ijambo n'abo dusangiye ibanga ryo kurongora umugambwe w'abadasigana iprona. Iyo niyo ndahiro yanje. Jewe David Mukanya icegera c'umukuru w'umugambi w'abadasigana iprona ndarahiye imbere y'ikoraniro kaminuza ry'umugambi w'abadasigana iprona ko nzokwama ngendera akarangamutima k'umugambwe amategeko ngenderwako y'umugambwe n'ay'igihugu hamwe no kugamburukira inzego z'umugambwe. Niyemeje kandi kwamana ntaryo nsangira ijambo n'abo dusangiye ibanga ryo kurongora umugambi w'abadasigana iprona. Nimwakire indahiro yanje. Jewe Jean de Dieu Niyonkuru umunyamabanga mukuru w'umugambwe w'abadasigana iprona ndarahiye imbere y'ikoraniro kaminuza ry'umugambwe w'abadasigana iprona ko nzokwama ngendera akarangamutima k'umugambwe amategeko ngenderwako y'umugambwe n'ay'igihugu hamwe no kugamburukira inzego z'umugambwe. Niyemeje kandi kwamana ntaryo nsangira ijambo n'abo dusangiye ibanga ryo kurongora umugambwe w'abadasigana iprona. Ngiyi indahiro yanje. Ego abahejeje gutegwa iteka bariko bararamutsa Conseil supérieur d'orientation, Conseil supérieur d'orientation, hanyuma bagaca batera igikumu bagasinya ko ivyo bahejeje kuvuga bazobigendera bongeye bayitera. Kukuramwo bamwe mu basirikare bogiye. Dusubire dukurikire uyu musirikare. Twe dufise amakenga yuko hagati yamaze kugenda rimwe n'abageze mu zabukuru basigaje umwaka umwe n'imyaka ibiri. Dufise amakenga ko nuba hari habo bagomba gukuramwo mu ibanga kuko ko yaramaze kwafisha abazotwara izo batayo n'amazina y'abazotwarwa yateze ko yamaze kuja habona kugira umusirikare wese abona kijewe ndarenganijwe cyane se ndenganijwe. Ikindi ya kabiri ku basirikare bari muri Somalia baza kuzogomborwa n'inzo batayo zitatu. Twebwe tuzi yuko itariki 18 zo kwezi kwa 11 ko bazoba bashitse abantu bazashitse ngaha mu Burundi mugabo kuri za nyungu za leta igiye tweko bariyo reka basi bagome bongeye ko imisi $1
amajana abiri ziriya dora amajana abiri dukura ku musirikare nuko twebwe gushika ubu tuzikurako kubagira bagende nabo bati mbe barenda ko bigenze gute ni indege ibura canke ni ibihugu bitayitanga biba vyayibuze canke ni leta iba yabuze abaja kurugombora abo bandi aha rero niho tubona ko hariho ubusuma ku nyungu za leta na bamwe bamwe kuko abasirikare bongewe bari hariya hariho bamwe baronka inyungu kwayo mafaranga y'iyo misi bayongeweko. Abo basirikare basaba umukuru w'ibiro vya gisirikare gukora ibishoboka vyose izo ntonde zishigwe ahabona kandi n'abagomborwa vyame bikorerwa ku gihe. Biratangaje kubona abazotwara izo batari zitatu zoja kugombora muri Somalia bamaze imisi bafishijwe tukababona no kubangurukana bumenyi mugabo abazotwarwa akaba atanumwe arapfa yafishijwe ngo aje ahabona. Turasavye rero Prime Niyongabo akora ibishoboka byose amazina bayasohore tuyabone hongere bari muri Somalia bagomba ku gihe baveyo bije ku mugaragaro. Hariho n'abandi basirikare bavuga ko ataciza biteze ku gisirikare cahindutse ic'umugambwe CNDD-FDD ngo abagitwara nabo bakaba bakora amarorerwa gusa. Bagatanga akarorero ka Liyetena Aroni Ndayishimiye atwara abasirikare bakorera mu ishamba rya Rukoko aguma anyuruza abantu izuba riva bakaburirwa irengero. Dutandukire igisata c'agateka ka zina muntu. Uwurongoye umugambwe senere muri komine Giharo intara ya Rutana yahagaritswe n'umugwi w'imbonerakure ku mugoroba wo kuri uyu wa kane ku mutumba Butezi acashigwa mu kasho k'igipolisi co muri iyo komine. Ni nyuma yaho asinzikarijwe ubuzima mw'ijoro ryo ku munsi wa gatatu. Abanyagihugu ndetse n'abanywanyi b'umugambwe senere bo muri iyo komine bakaba biyamiriza agatotezo kariko gakorerwa abanywanyi b'uwo mugambwe utavuga rumwe na CNDD-FDD. Inkuru twateguriwe na Aline Munezero. Uwo arongoye umugambwe senere muri komine Giharo intara ya Rutana yafashwe agafungwa yitwa Jean Pierre Nzoyisaba akaba yafashwe n'umugwi w'imbonerakure z'aba 50 ku muhingamo wo kuri uwa kane ku mutumba na zone Butezi aho nyene muri komine Giharo. Amakuru atangwa na bamwe mu banyagihugu bo kuri uwo mutumba avuga ko byose vyatanguye mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu aho Jean Pierre Nzoyisaba yaratashe ari kumwe na bene wabo baca bagwa mu kigwi c'imbonerakure zitangura kubatera amabuye. Zatanguye ku itariki 11 igihe bibiri aho Nzoyisaba Jean Pierre ari kumwe na bene wabo bavukana batashe bacagwa mu mutego w'umugwi munini w'imbonerakure. Twebwe twavyumva tuhegereye mugabo turacarunguruka twabona amabuye ari menshi cyane aho Nzoyisaba Jean Pierre nabo bari batahanye bateye amabuye cyane gose. Bukeye twarumvise yuko habaye bakomeretse turumva yuko hariho mwene wabo Nzoyisaba Jean Pierre yitwa Irukingabo Chartier bakaze yaderengaye izo mbonerakure zaciye zigenda zitwaye zimutwara kw'ikomine yaraye apfunzwe. Aho ku munsi wa gatatu imbonerakure zaje gufungisha uwo batazira derenganya mwene wabo ariwe Jean Pierre Nzoyisaba yari yashoboye kuyanyaga arasiga izo mbonerakure naho nyene yari yakubiswe cane ari kumwe na bene wabo ariko akaba yaciye afatwa n'izo mbonerakure nyene ku mugoroba wo ku munsi wa kane acashigwa mu gashoro k'igipolisi kaho nyene muri komine Giharo. Mu gitondo cyo kuri uwa gatanu amakuru avangaho muri komine Giharo amenyesha ko Jean Pierre Nzoyisaba yatwawe ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana n'urongo iperereza aho mu ntara ya Rutana. Inyuma yo kumvirizwa n'umushikirizamanza wa Republika mu ntara ya Rutana, Jean Pierre Nzoyisaba yaciye arungikwa mu ibohero rikuru ry'intara ya Rutana. Umuryango ababanyi hamwe n'abanywanyi b'umugambwe senere muri komine Giharo bakaba basaba bashimitse leta ya Evariste Ndayishimiye guhagarika agatotezo kaguma gakorerwa abatavuga rumwe n'umugambwe CNDD-FDD. Mu ruganda rwa Radio Haguruka tukaba tutashoboye kuronka Ridi Nihimbazwe musitanteri wa komine Giharo kugira ngo tumubaze ico yoba abivugako. Ive Niyongabo batazira Magodo avuka ku mutumba Bigwa zone Ruyaga komine Kanyosha intara ya Bujumbura yaraburiwe irengero kuva ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 11 uku kwezi k'umunani umwaka wa 2021. Muri kino gihe akaba yaba muri quartier Gisyo ya zone Kanyosha komine Muha yo mu gisagara ca Bujumbura. Abamozi basaba umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu CNIDH kubafasha kurondera uwabo.
naho uwo mugwi bawusaba ivyo bamwe muri bo nta cizere bafise ko ari ico uzobamarira ngo narirya abarundi ndiri bamaze kunyuruzwa bakaburirwa irengero hama uwo mugwi ugaheza ukemeza imbere y'abarundi n'amakungu ko atabarundi banyuruzwa. Ni umwiheburo mwinshi bavuze ko ibibera mu Burundi ku ntwaro ya CNDD-FDD bitakigira uko vyitwa, yamara baracafise icizere ko abarundi b'umutima babibona bazoheza bakabitorera umuti urama. Inkuru ya nyuma y'aya makuru nk'uko nabibabwiye mu ntango zayo niyo mu gisata c'impunzi. Impunzi z'abarundi bahungiye mu makambi ya Rusenda na Murongwe muri Kivu yo mu bumanuko mu gihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo bari mu buzima bw'ubukene n'inzara, aho mbere batagira naho bakika umusaya mu gihe harimwo n'utwana duto. Ubu rero bakaba basaba ishirahamwe rijejwe agateka k'impunzi kw'isi HCR kwitwararika ikibazo c'izo mpunzi mu maguru masha ngo kuko bagiye kwicwa na kigoyi. Inkuru na Igete Inamahoro. Kuko bishikirizwa na bamwe mu barundi b'impunzi bahungiye mu makambi ya Murongwe na Rusenda ziri muri Kivu yo mu bumanuko mu gihugu ca Kongo, izo mpunzi zimenyesha ko zitagize amahigwe yo kwakirwa muri ayo makambi nk'uko abarundi bahungiye mu bindi bihugu bakiriwe mu mwaka wa 2015 igihe bari bahunze ibibazo vyari vyaturutse ku kiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Bamwe mu barundi biyamiriza bavuga ko gihonyanga amasezerano ya Arusha n'ibwirizwa shingiro ryayakomokako. Kubera ico gihe abo barundi bakaba bagumye barara hanze mu tuzu duto duto dusakaje ibitenge canke imisegetera. Abo barundi babandanya bamenyesha ko batagirayo bacira nayo bamira ngo kuko badafise naho baza guca ingero kugira ngo bashobore kubeshaho imiryango yabo. Ivyo ngo bikaba bituma baja mu mwiheburo ivyari vyatumye bahitamwo kwiyahura bagasaba gusubizwa mu Burundi, ngo yamara ikibatangaza hakaba ari ukubona navyo nyene vyaranse burundu. Abo barundi co kimwe n'imiryango yabo ngo bakaba barara bipfumbereje batagira n'ico bipfuka hamwe n'ico bashobora kwambara. Muri kino gihe rero abarundi bakaba batakambira bongera basaba ishirahamwe rijejwe agateka kazina muntu kw'isi HCR ko yobumvira akagongwe igahagurukira ico kibazo mu maguru masha kuko batabona ingene bagiye kubandanya babaho mu bibazo barimwo by'ubukene n'inzara biteye ubwoba, hamwe ngo no kurara hanze bibakwegera ingwara nyinshi. Bakibutsa ko amategeko mpuzamakungu akingira impunzi kw'isi biboneka ko ariko arahonyangwa kuri izo mpunzi z'abarundi. Mwamenya ko vyagiye bivugwa akatari gake n'amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu ko impunzi z'abarundi kuva zihunga zagumye zifatwa nabi mu bihugu vya Tanzania no muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Bikaba bigoye gutahura ku barundi bamwe bamwe ko amategeko mpuzamakungu yoba ashobora gukingira bamwe yamara abandi ntabakingire bivuye ku kumvikana kw'ibihugu biheza bikumvikanira kuri ivyo bibazo vy'impunzi. Abanyakuri nibo bagomba kurwanywa mu gihugu cy'Uburundi, murabibona murabyumva. Mwumve ko birababaje. Harageze yuko Uburundi burangwa n'abashinga ntaye n'abapfasoni b'imitima bafise umutima runtu. Harageze barundi kazi. Oya trop c'est trop. Tuvi buzimu tuji buntu. Ariko kandi sindi no mu batangara iyo mu bihugu byacu bishitse ko abantu bafata ibigwanisho. Twarabibonye muri kahise ku Burundi, twarabibonye muri kahise k'akarere turimo ko iyo abantu bamaze kwihebura bakabona atakindi basigaranye ko inzira y'ibigwanisho iri mu nzira za mbere usanga baja. Naho bazotwica, naho bazotwangaza, naho bazobandanya badupfunga canke bakabandanya baturenganya, ntituzohagarika guhangana n'intwaro ya CNDD-FDD kugezaho tuzoyikura tukayirandurana n'imizi. Ako kazi ntituzogahagarika na rimwe. Tugowamwe nico gituma dukwiye kunga ubumwe mu kuharanira agateka kacu.
iki ni ikimenyetso cy'uko mu butandukane bwacu ako karenganyo tukumva kumwe. Nico gituma n'abarundi aho bari bose bokumva kumwe akarenganyo barenganye, ntarabe ngo ntaco ngo ndenganijwe ngo n'umutete nkanje, ngo ndenganijwe n'umuhutu nkanje, ndenganijwe n'umututsi nkanje. Oya, akarenganyo tukumve kumwe, kababaza kumwe, kandi duhaguruke kumwe kugira tukagwanirize hamwe. Naha ayo twabateguriye arangiriye. Nshuti bakunzi mwariko mudukurikirana, ndabashimiye co kimwe n'abayatororokanije bakongera bakayabashikiriza. Ntibagiye Jesirene Manirakiza yatumye amajwi ashobora kubashikira. Imana ibarinde aho muri hose, na gahwane naho ubutaha.